Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Bagenzi, igituma burya nkunze kubipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga nuko burya umuntu atacapfa n'Imana ntagira icapfa n'abantu. Noneho ivyo bikongereka kugira amagara meza agacagira n'amafaranga. Uyu ni umuntu yuzuye. Uyu ni umuntu ndabipfuriza kuba. Uyu mwaka wa 2024 ndabwira ko ari umwaka wo kuba mu bikorwa cyane, ari umwaka wo kuba mu miyambi, umwaka wo kwira trapa, ivyo utakoze mu mwaka uheze nabaho byapfiriye maze ubikora no munsi. Rero homme de changement nka kipa Gaciro Media turiko turatembera mu gihugu ahantu hatandukanye tubereka ama opportunité burya ivyiza nkunze kubona benshi bavuga ubuzima bw'Ibujumbura ariko burya ubuzima ntibugira amaso agera. Murabona nicaye hano muri stoke, stoke ni umugwiza tunga ibi byose no mwimbu yimbura. Ayo kandi akavuga ati burya ndabona kuntu mu Burundi buri wese yobigenza akabaho neza ku butunzi, akabaho yihagazeko yifashe 2040 se baronda avuga ngo tuzohashike turi igihugu cifashe. Ico gihugu gira cifate ni wewe uba wifashe neza nanjye nijemba nifashe neza, ni wewe ni jewe ni mugenza wawe. Donc uyu mugwiza tunga rero mu byo tungira ndamuyagishe nibi benshi dufite dutaye duto tukumana dufite icyo dukoza, benshi dufite aho dukomoka hari amatongo ntidufite icyo tuyakoza, ariko akweretse uko abigenza ureza kubona ko nawe udakwiriye kuba uri umuntu yumva abandi batera imbere ugakoma amashi cyangwa ukabapinga. Bamwita Gatabazi Jean cyangwa John, azwi ukazina ka bakunda kurima burya ni nabo bakunda kuronka amafaranga. Reka bitwigane. Donc nk'ubu turi aho mwimburira mu kigega muri stoke ko muri hapanze imifuko myinshi, donc ibi byose birahari nibiki? Aha turafise ibiharage byitwa musore abyo vyibona afise. Turafise kandi nibindi biharage byitwa kinure. Okay. Turafise nibindi biharage byitwa mugwiza. Turafise nibindi biharage byitwa musengo. Okay. Ibyo twita kinure ni ibi. Niyo kinure. Hariho rero na musengo biri hajya hirya. Turafise rero turabika imbuto z'amoko atandukanye kandi aha harimo amabaze, hakabamo araboneka. Yego, hakaba n'amasertifiye. Okay. Urumva rero ko ibi tubibika nk'imbuto. Iyi stoke yari yuzuye, turafise n'iyindi hari hepfo nawe nyene yari yuzuye. Okay. Ubu twaragurishije itoni zishika 50. Okay. Zibiharage. Yego. Mugabo ca turaraba niko twama twabigenjeje. Tutadusigara nibindi. Tuvuga ati hamwe hogira ingorane, ibi byitwa intega bizoza. Hamwe hogira ingorane mbega ibiharage ntivyere, cyo twarimye ntivyere, abanyagihugu ivyo barimye ntivyere, bamwe twaguze imbuto hamwe bogira ingorane ntivyere. Mbega byo ca bigenda gute, imbuto twozoyikura he? Niyo bituma rero ubona muri stoke kwa bakunda kurima haba harimo ibiharage. Ibi ni ibiharage rero. Donc ibi byose biraha n'ibiharage. Ni ibiharage uretse ko gusa hajya dufisemo mire biriya biri hirya ni imifuko mike yishika nka 10. Mugabe ibi byose ubona biri hino ni biharage. Wow. Bingana n'itoni 50 navyone. Izo toni rero 50 tuziteganya tuvuga tuti mbega hamwe bitokwera ibindi wogira ikibazo kiba byogenda gute. Ubu rero ubu twabonye ko tujya ngo tweze. Ubu tubishira ku isoko, ubu biri ku isoko. Kuko twagize ikizere ko ibiharage bijya ngo vyere. Ca dukuramo rero kugira ngo turonyaho twimburira ibindi. Muri stoke iyo hepfo nta na kimwe kirimo. Ni bibiri ngaha. Murafite stoke nk'iyi? Yego, turayifise nk'iyi. Donc uno munsi mufite ahantu hashobora kwakira umwe mungana gute? Dufise ahantu hakiri tona 200, mugabo sicyo twatwifuza. Twatwifuza ko dushobora kuronka stoke, dushobora kubikamo itona 400. Ko turimbura ibintu vyinshi, turimbura imyumbati, turimbura ibiharage, turimbura isoya, turimbura ibigori. Urumva rero twategezwa kugira ahantu hanini, mugabo
kubera ubushobozi dufise ni buke ca tugira rero utu dusitoke dutoyi ariko ni ikintu twe twita fondation ni fondation twaratanguye niyo ituma tuvuga ati mu myaka 500 kumbure iki kintu kizoba kigeze kure bakunda kurima Gatabazi Jean bakunda kurima kizoba kigeze kure gifise amasitoke manini mu myaka 500 subu apana ubu turafise utunyene ni intango ubwo rero tuzoguma vyaguka kugeza mu myaka 500 bizoba ari ibintu bikomeye twebwe muri make nk'ubu tuvuga tuti umwimbu tufise uyu munsi nuwo dushobora guha abantu mu gihe hagize ingorane ni intega bizoza mugabo ubu tubikuramo nabikubwiye ariko muri iyo myaka 500 ndimo ndakubwira nuko iki kintu tuvuga ati kizobandanye kiriho mu myaka 500 kizobe kikivugwa yuko habayeho umuntu yitwa Gatabazi bakunda kurima yatanguje ikintu cyo kuziganya ibintu yatanguje ikintu cyo kugwiza umwimbo mu Burundi yatanguje ikintu cy'ubuhinga bwo kurima umwumbati ukaba ikintu gikomeye yo gutanguza ikintu cyo kugira ubushakashatsi ku bintu byose kugira ngo hashobore kuboneka ibintu bishobora gutegwa bikaba vyiza muri iyo myaka 500 rero je niyo mvuga urabona hariya ku mufuko handitse ko bakunda kurima ego bakunda kurima Gatabazi Jean ukabona na adresse Kirundo Bwambarangwe n'ibindi Bugorora byose biriko kurujya mufuko ijya rero iyo mifuko turitangamwe ivyo bintu kugira ngo nabandi bashobore kubona ko tugwiza imbuto nokuri ego nk'ubu mwavuze ngo bino bihege mwabishinze ku isoko none muri commune Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ego none umuntu ari Makamba arashobora gusumira iwawe yemwe n'ikimenyamenya si Makamba gusa za hino Gitega Ibururi Cibitoke mu nuzenya hamwe mu bigazi yo mu izabo banza Rumonge hose baraza gutora imbuto nga barashikaho niyo bazikomanze bakavuga ati jesha nifuza imbuto zingana uku nk'ubu mu Cibitoke hariho umuntu akeneye ibiharage ari umumama umwe yahoze ari DPA ubu yambwiye ko ntegeze kugenda ndamushira ibira amajana 2 ubu ngenda ndabitwaye yego hari umuntu w'Igitega yambwiye ko ngenda ndamushiriye ibiro inuze imibuto imivyuka inuze imikama 2 n'ibikoti ubu ngenda ndabitwaye urumva ko rero niyo haje imivyuka mutira dandazwa iradandazwa cyane kuko twebwe ibyo turima abantu agenda ku muntu afise ngo imivyuka gutera agacamuha ibyo nivyo na kera barahanana imbuto ariko twebwe ibyo turima ubu tugamije kudandaza donc turafise registre de commerce na NIF turabarimyi badandaza ko dushaka ko duteza imbere igihugu twiteze imbere duteze imbere n'igihugu duteze imbere n'abene igihugu badukorera urumva ngira nikiye bita agri business yego urumva rero ko twebwe niyo wari kuravuga ku kintu kijanye n'imbuto iyo batubwiye hose ziragerayo abatubwira ati dushirire ku modoka igibujumbura zozitorayo tukazishira ku modoka urumva rero ziragenda kandi n'ikimenyamenya iyo babonye ari zabakunda kurima nta nivyo bagona mu mayira zigenda free nta ngorane turi mu gihugu muta dushobora kwibaza donc uburimyi ni gisata cyo kifye abantu benshi mugabo ukabona ko kidateje imbere igihugu habuze iki none ko uyu munsi dufise amatonga mera kandi murengira ngo uri mu ntara runaka aravye iruhande yiwe yagiye abona ataho kurima hari ariko igihugu kiragutse hari aho kurima henshi habuze iki by'ukuri ngo habeho n'umwimo w'umusesekara biri mu bintu byinshi ariko reka mvuge muri make ibituma kumbure abantu badashobora kwiyumvira kurima kandi hari amatonga mera ubwa mbere na mbere hoho nk'ubu urabona nka twebwe twitwa abagwiza mbuto hari ibintu bitugora cyane
hariya hirya hari ibigori hari ibigori MZD6 nk'uburyo bijya bitwa ko vyadivye ubu njyanda bigaburire ibitungwa urumva ko ari igihombo ibigori twategezwa kubigisha 5,405 umugabo ubu nitwa ko ndavyiguriye ku 2,200 byaradivye ndiguriye jewe nye ndishoreye cambi bitungwa icyo ni kimwe gishobora gutuma abagwiza mbuto basubira inyuma nk'urumva ko ikigori kiva hanze kitwa ngo ni pane senkani truwa kiraciye ibintu kuko abantu bose bavuga ati nzorima pane undi nzorima pane kubera iki cyo gitanga umwimbo mwinshi si gitanga umwimbo mwinshi no kubera publicité y'igihugu urumva igihugu cyavuze ko ari byo bigori vyimbuka iryo jambo rero ryaratumye twebwe abagwiza mbuto tutasubira kugurisha mucamo burabakiriye cyatubura bakiriye yego avuma bati nzopfuma ngura ikiro cy'ibihumbi 20 na ko biragurwa na 20 n'ibindi iyo pane yego muga twebwe ba 5 nituronga isoko icyo tiwe urumva rero ko na leta none icishira mu buryo gacibizana kubuntu ni nko kubuntu kuko baca babigurisha 4,000 n'amajana ni nko kubuntu icyo ni kimwe gituma abagwiza mbuto badashobora kugira ngo bakore bafise morale ikigira kabiri amatongo yaraze leta rero nk'ubu dufate nk'agatabazi jewe nishireko na kare na papa yitwa bishireko okay ndishize ko rero nk'ubu leta yovuga ati ha mpande y'hegitari 100 n'izindi gatabaza afise turamuhaye ahantu akorera hegitari 200 turazimuhaye hegitari 200 agenda zikoreremo woro nk'uburyo bwazo kubera ikino bura gute none sinja muri bank nkasaba ingurane nsavye ingurane nese nkora sindondera abene gihugu nabo nyene baca babungukira nibaca bagira ati reka tuze kumukorera ahantu ikigira kandi ahamande yaho mbega leta ishizemwo inguvu igashira inguvu mu gisata cy'uburimyi none ntibaca baduha amamashini mu bindi bihugu je ndakunda kuja mu bindi bihugu ndajaheshi mu bindi bihugu si hari gihe ntwagwa n'amashirahamwe hari gihe leta intwara jewe hari gihe nitwara jewe nyene nkivrona nkagenda uza kuraba y'abandi bageze kuko ndaja mu bihugu vyinshi ko no muri etazi naragiyeyo njanywe n'ikintu bita igisunzu inyambe kuza kuraba ko bambwira ati baragikoramwo ubugari naragiye kuza ndajayo ndaraba mugana sanze muri ivyo bihugu bindi nivyo turatanguye nituragira intambwe ko birumvikana muga mu bindi bihugu umuntu yitwa umurimyi arashigikiwe bimwe biteye ubwo bijana kwijana arashigikiwe byose nk'ibindi ndimo ndarira ngo stock ubu baba baramaze kunyubakira stock nini ndimo ndarira ngo ntuzenya uburyo ndaga n'uburyo ntugire ngo turorohewe naho ndabwiye ko tugenda kugurana muri ntuzenya ku mabanki niba tugurana ngo bashobore kuguha amamiliyoni menshi bavuga ati uburimyi azohava bitera bice bihura n'urubura azohava bitera bihure n'izuba nta buryo baduha ubu babanza kuza bakaraba harabaho umurimyi tumwite umugwiza mwimbu cyangwa umugwiza butunzi hakabaho n'umudandaza atari we birimye arabiguze gusa cyaje anabishora uyu muntu muhuriye muri banki wumva wewe umugwiza mwimbu cyangwa wumva ujya mudandaza umudandaza baca mu ubwo nyene kuko yegeranya ibyo umurimyi yarimye acagenda kuvyegeranya ko yatora ibiboneka we bayamuhana n'ingoga mugabo wewe uvuga ngo ugiye kuyahamba mu kuzimu ashava ati no aya mahera azohava heraye naje kugira ngo bamakadeni uwo muntu mutameze nk'umukomisiyoneri kugira ngo n'umukomisiyoneri nyene n'undi n'umukomisiyoneri nka twebwe urumva nkabo nka je ndumugwiza mbuto aha iwanje ntaza oya no mwemerera ntaza kuko n'umukomisiyoneri urumva je gutora ibintu atabire yakuye uwo jewe ntaza twaravanyeko hari n'ukuntu maze kumva barimye bidoga nk'umurimyi akomeye w'imakamba yitwa Wajama yavuze ati jewe nshoye ujye mudandaza we nawe nyine amwita umukomisiyoneri ni washingira igiciro atazi umutayi nakoresheje ukungana akanshingira igiciro ngo ndakugurira ya hama no kudandaza agacashinga ikindi giciro ngo ndandaza ya twebwe urumva twarishize hamwe nk'abagwiza mbuto turi mu kintu cyitwa Coprosebu iyo Coprosebu rero wanashaka ndanayihagarariye aha mu ntara ya Kirundo nayone
ko jenda umugwiza mbuto nkaba mpagarariye icyo gisata cy'abagwiza mbuto mpagarariye igisata cy'abarimye b'amavoka mpagarariye amakoperative yasanzwe akorera ngaha mu Kirundo. Okay. Rero urumva muri ko prosebu twaragiye hamwe turaraba timbega none umuntu yo gushingira igiciro gute niyo ituma kumbura ubone bibiri nga abakomisiyoneri babaraje bakamendahenda nkabiba muga ntavyo noba ntazi umutayi wakoresheje twebwe twaragize rero ibiharuro dusanga igiharage twebwe twogishyira ku 4750 aho rero twavuze ati aho rero niho duhagariki kandi zo ni zambuto zirobanuye zambuto zirobanuye sivya bindi byo gufungura oya bijya byo gufungura bijya bigugwa makeyi kuko bijya byo gufungura usanga atanu uburyo bwishi bitwara ko twebwe nk'ibi birarobanuye ni imbuto imwe bimeze neza turabishira ku ntuzanya ku bintu twita amamashini yo kubiyungurura tugakuramo imyanda tugakuramo buto biba ari intete zingana ni ibigori nk'ikigori dukuramo intete zo hagati na hagati urumva ko rero imbuto iba ari imbuto ariko urumva ko abo komisioneri rero nibaraba ngo ni imbuto baraza nibi bakubwira ati turakugurira ukaca rero wihagaze ko bati no iyi ni imbuto nta urya imbuto kirazira hanyuma rero tubandanye ku gisata cyo kuvuga ati mbega none mwo biza umwimbu gute motera imbere gute leta nihaguruke irondere abantu bitwa abarimyi babigize umwuga hanyuma abo bantu ibafate mu mugongo ahandi mu bindi bihugu ni harimo abantu bose oya hari abarima biharage harabarima ibigori harabarima ibidoke harabarima ibijumba nk'ubu Jesse yifise ikintu ndima kuko ndima byose iwanjuje usanga byose ndabirima byose ariko kumbure wateze kurima kimwe gusa nkaba ari cyo ndima muge kano karere nawe kaburi wenyine nkaba ndi jenyene igihe niho biba bimeze neza niburonka isoko ikindi urumva nk'ubu izindi ngorane tugira nk'abarimyi nuko kubura amatongo kumbure dufise amatongo twategezwa kurima uravuga ati mbega none hegitari 200 ushobora kuzirima ubu izo hegitari 200 ndazirima kandi nkabona hose nahamaze ahubwo nkabura naho ndima nkabura aho nshira ibindi bintu urumva rero n'abafise hegitari nk'amajana 5 mba ndima amavoka kwayo imibiharage kwavyo ibijumbo kwavyo amateke kwayo nibindi urumva ko rero mba mfise ahantu hanini kandi mba nkoresha abantu beshi kandi uko ukoresha beshi niko bwa buryo bugaruka bwa buryo bugarutse ukabusubizayo gutyo ugasanga umuntu yateye imbere gusa ingorane zihari nuko nk'ubu waje ngaha watembereye waravye imirima yanje ukuntu imeze waravye ibi bintu dufise muri stoke waravye akigoro turamo turavize inkoko turavize inka ihene ingurube n'ibindi byose byinshi mugabo twategerezwa kwitwa abarimyi bashobora guteza imbere igihugu hakabaho rero umuntu yitwa umukozi kuri karanga muntu ubu uhuye n'umuntu uwo ari we wese adafise akazi muri leta ngo n'umurimyi numwe yicaye hariya kwibarabara n'umurimyi umushomeri wese n'umurimyi urumva rero hategezwa kwa abantu bavuga ati aba n'umurimyi nyezina ubu n'umukozi n'umwubatsi kuri karanga muntu bikajako n'umwubatsi nyezina akitwa umwubatsi ubu n'umumenyesha makuru akitwa umumenyesha makuru uyu akora akazi akanaka akora amasabune akora amavuta ibintu nk'ibyo mugabo hakabaho izina ry'abantu bitwa babigize umwuga w'uburimyi umurimyi kwandashaka umurimyi mudandaza kuko hari umurimyi arimo ibyo kurya ko nk'ubu jewe se nogenda baza kugura ibiharage mu isoko sinzi mbega munyaya hari itandukanye ry'umurimyi n'umwirimizi ni wa umuntu harima utuntu duke yifungurira gusa nawe nyene ntarima si umurimyi kuko arima duke azofungura kandi agasubira ku isoko ntitumukwira mugaje nakweretse akarorero ubona nogenda kugura ibiharage ubona nogenda kugura umuceri hajya imiceri ifise toni wo habandi ifise amatoni hafi nka 10 none nogenda kugura umuceri nogenda kugura inyama kandi
inkoko ibitungwa vyinshi. byinshi nene uza kuzigura maze kuzikoza iki aha ikintu tugura ni ikintu cyitwa n'amamesa ndafise ibigazi hariya hepfo amakoto turayihingurira turafise ibihwagari bimwe biti bihoke tournesol amavuta turayaronga none ibintu nza kugura ni umunyu isabune madamu yaravyiza arazikora ni umunyo n'impuzu n'ibirato ibyo nibyo bintu tugura nta bindi bisigaye nk'ubasanze mu isoko umbewe mwumbati nangahe boca bavuga ngo iki iryo voka rigura ngahe bovuga ngo iki ntibyumvikana nabangiye gusa hariho n'igihe umuntu agenda ku isoko nkabibaza cyangwa ngo uje kudusuma urusaku ntibambwirana nakubwira n'ibiciro wowe uze kudusuma urusaku wowe ntibakunda kurima urumva rero ko harakwiye kubaho izina umurimyi ko nk'ubu ntibyumvikana nka jewe nkagenda ngeze mu ibarabara caki uzana byangombwa sawa nza gukura mu mufuko karangamuntu bayiravye n'umurimyi uri wa mukene uvaho ukajahe mukene mwatagira ikintu na kimwe umurimyi uvaho ukajahe kumba ukoresha abantu amajana urumva rero ko nategerezwa kugira ikimenyetso ikimenyetso cyerekana ati uyu numugwiza tunga numugwiza tunga mu burimyi burya ahubwo kenshi iyo jambo abagwiza tunga bakunze kugikoresha mu badandaza ariko mbere abadandaza bagwiza itunga gute batazi kurema peut-être ahubwo ko abatunzi twebwe dufashanya n'Imana kurema urumva nk'ubu nk'akarorero uragiye gutera imbuto uteye imbuto nukuvuga uramurarema urumurafasha urumurarema ibintu bizomera kuko wataye hasi mu kuzimu urumurarema none bumva aramugwiza tunga gute atazi kurema ngo agwize ibyo bintu mbega wavuze ngo numugwiza tunga ibiharage yabikuye kubarimye bumva ari we mugwiza tunga cyangwa bagwijije nababirimye hari ndibuka ndi muri kaminuza nariko niga igisata cyo kwiremera imigambi bita entrepreneuria hari umwisha reka dusobanura ati mbega nk'ubu umuntu aje gutora ibinyobwa muri rya hinguriro runaka nawe gacija kubitanga uko nyene nta na etiketa hinduye nta nagabanije nta nongeyeko uko nyene bayimuhaye nawe bitanga uko nyene uyu muntu iyo ateye imbere ko muri akagira amadepo menshi agira ububare bwinshi yitwa umugwiza tunga cyangwa yitwa umutunzi yitwa umutunzi umugwiza tunga nuje yabikoze rero abarimyi bajya babigize umwuga n'abagwiza tunga byari ivyo ariko urumva ko nta identité ibiri ihari yitwa ngo uyu numugwiza tunga ntayibaho yiba rero yariho cyari ikintu cyiza urumva umurimyi yabigize umwuga akagira urupapuro rwitwa karangamuntu yanditse ko ari umugwiza tunga kumbuye cyangwa mugwiza mwimbu aho byo kumvikana naho kuguma yerekana iyo karangamuntu hose yo kubahwa kuko urumva numwe yigwariye tuvunja karangamuntu yiwe n'umurimyi jewe karangamuntu yanje ndumurimyi urumva ko nta tandukaniro kandi aho nza kugera hose niyo bizoba byagenze gute barabagahuzu gusa ngo mugadawe ngo n'umurimyi ngo ateye imbere ngo yaraguze ngo gashati keza n'agapataro keza mugabo na wa wundi agwaye imvunja turangana wogira ngo ni nka bimwe tuvuga ati mu matora umurundi umukuru w'igihugu angana na jewe mu matora ijwi ni rimwe none rero no mu burimyi urumva ko ari we wese adafise akazi ka leta n'umurimyi uwo ari we wese adafise n'ibyo kurya n'umurimyi urumva ko rero hari hakwiye kubaho itandukaniro nizera ko kumbura ibituvuga baravyumva muzobishira ahabona bavyumve nibaza ko hakwiyeho kubaho aba bantu baturi imbere dutora abashinga amateka abakenguza amateka bagize igihugu bashobora kucicarira bakaraba icyo bokora kugira ngo ibintu bifate umurongo ikindi kumbure noca nongera ko ahampande y'ivyo hari ibintu byinshi bihanze igihugu nk'ikintu bita kugabura amatongo kugabura amazu kugabura amamodoka kugabura ibintu byose umutungo w'umuntu asize navyo nyene birashobora gutuma igihugu gisubira inyuma
akarorero notanga nk'ubu jewe ndi umugwizambuto ndakoresha abantu bashika barenga 300 ndafise amatongo arenga hectare 100 naguze nirondereye rero nkagira imodoka nkagira istoke urayibona ndafise n'iyindi ngiyi kwanza yo yisumbiye rero nkagira n'inzu mbamwo ate gatabazi yitavye Imana icyo gihe iyo ngiye abana banje muryango wanje katuvuga ngo ugabure kiba ari ikintu kibi cyane byabisigi kiba ari ikintu kibi cyane ahubwo iyi yari fondation bari bakwiye kuririrako hanyuma bakaduza bakagera kure kuko mu gihe bagabuye ikintu naguze imiliyoni 100 bakigurisha imiliyoni 10 bahomvye imiliyoni 90 sabonye rero bahomvye harahomvye na leta nahora nanga ko amahera yaho amwe muri oberi amwe ku makomine y'amakori dutanga ku makomine y'amahera twaraduha abakozi byose biba bipoteye nibimenye vyagiye vyayongobereye urumva ni nguko babazanye inyundo bakabomagura ivyo wari warubatse byose rero icyo gihe icyo kintu bakwiye kukiga ko abashinga amateka abakenguza amateka bakaraba mbega hoko gwiki kugira ngo ntihasubire kumvikana icyo kintu kivuga ngo abasigwa kugabura ahubwo bakadugira kuri ya fondation wa mushinge wa muzingi bakaroba badugirako gutyo bagatera imbere bagateza imbere n'igihugu vya bintu bikaguma bikora kwa kundi nyene vyarimo birakora jewe keshi abana banje umuryango wanje narawusize hamwe ndawereka yuko ibi bintu bizoguma vyitwa bakunda kurima gatabazija mu myaka 500 ivyo niryo ragi je nzosiga mvuga ni ibintu vyanje bizobandanye niba aramuka babigize ukundi nababwiye aho urumva ntizuba turi kumwe nabo urumva je no bampomvye naho no banaragenda nzo bampomvye muga mu myaka 500 nicaye hariya hejuru hamwe kwa mwijoro niyicariye ndimo ndaraba nkumva ati mu gihugu izina gitwa bakunda kurima ryarabandanije n'uyu munsi nzoryoherwa cyane n'igihugu kizoryoherwa nivyo rero nivyo navuga ni kumbure navyo nyene bo biraba bakaraba ukuntu bishobora badashobora kuza barabomora kuko ahantu heshi nagiye nasanze batakibomora ntibabugabura nabonye muri etazi ni muta hariho imiryango y'abitwa ba Rockefeller canke aba Rothschild usanga ikintu batanguye uwo mutamanye ne kucubaka nabuzukuruza nico nikibazoza babandanya muri iyo nzira niyo nandi abahinde wewe abahindi umwana bamurukira mu ishure kwiga ibijanye nabijya famille ikora neza cyane nimba bahisemo kwikorera ibyabo baciye mu mavuriro umwana azoja kwiga ivy'imodoka no aziga ivyo nyine bijanye n'ivuriro nimba bahisemo kurima umwana azoja kwiga ivyo kurima kugira aze kubandanya ibi donc no kuvuga bo n'abana bose uza usanga bakora nk'icitwa empire de la richesse familiale nurukurikirane rw'umuryango rubandanya rudaswa gucika neza cyane ikiwasho kirashoboka no kwera amategeko batagishira mu mategeko urumva bategezwa kwiyumvira ikintu kikaja mu mategeko ntihabe ikintu cyo kugabura ko bakagabura bazoba bishe vyose kuko uyu munsi baragabuye naye amafaranga bakuyemo yani nkayo bivye batoye mu nzira baca bagenda bakayashira mu nzagwa niho hamwe uzosanga umuntu umusigwa w'umuntu yigeze ko ari umuntu akomeye usanga ari kwibarabara arimo arasaba nanje ngo nari umugabo cyangwa na papa yari umugabo bakaca bagenda bavuga ngo emwe ngo urabona ujya muntu arimo arasabiririza ngo se yari umugabo avyara ikibwa we tuvyara ibibwa kwera no ibishoboka nibahindure barabe ukuntu ivyo abantu bakoze bigume bibandanya gutyo tuzaturamo turategura yambona kazoza yo mu 2040 mbona kazoza mu mwaka 2060 nene nko mu bana bawe harimo uwize no n'igisata kijanye n'ivy'ukuri neza cyane hari uwize ivy'ubutunzi ivy'ubutunzi burya biri mu bintu bijanye n'uburimi hari uwize ivyo igisata cy'uburimyi ntaraheza mugabo ageze mu mwaka wa 2 Ngozi hari wamaze amashure y'ivyo ubushakashatsi navyo nyene birimwe mu burimyi yarashobora kugira ibintu by'ubushakashatsi hari uwize rero ibi by'imbuga ngurukana bumenyi nawe nyene ari ngaho muri Kenya hari uri muri Etazini yize ibintu by'ubudandaji kuko ivyo byose narabiciye ko narabibereka nawe rero urumva ko nawe nyene arimo arabandanya no araramiriza hari uri muri Tanzania
nawe yize ibintu bijanye na commerce ni budandaje nyene urumva ko rero hazo uruhererekane yabari kuri tele barime yabajeje kubimenyekanisha yabajejwe kubidandaza harimo n'ubucamanza urumva ko rero byose ndimo ndakora ko nkora umvise ama diplome atandatu y'amakaminuza ya ayo ni gwanje ko ndije nayarondeye kandi yavuye mu burimyi nkawe nyene hariho n'abantu bavuga ati mu burimyi nta kiriyo none ayo matongo nayakuye ibintu bivuye amahera yavuye n'undi acigisha abana ko hariho nabo natoraguye nigishije nabo nyene harimo babiri bamaze kaminuza none wumva nayakuye mu burimyi mu isuka burya ngiye mu magazine nkagenda nkabaza ati mbega ibi bintu nangahe ati ibi bintu ni 10,000 no yashareka ndaguha 8,000 ngo ugomba kunsubiza ku isuka ndamubwira ati ntayuzi nca nisohokera ntaca ngenda gura handi ntazi isuka icyari cyo kuko yararanguye ntazi isuka ngajamo ngo ngomba kunsubiza ku isuka ninde yo yimuha yomba bazobasubira ku yosubira ku yomba bazobasubira kugwara amavunja nayo ku isuka isuka ni ikintu gikomeye siyo gusuzugurwa rero imbere yuko turangiza muta hari abantu benshi uno munsi cyane cyane bena usanga barize baba mu miji mu bisagara bitandukanye vya Gitega Ngozi Bujumbura kumbure n'abari hanze y'u Burundi hanze ya Afrika n'ahandi ariko usanga iwabo hari amatongo kandi yicaye kubera ko bobo nibafise umwanya yo kuyatunganya abo bantu hari inama bagira barashobora kukwifashisha that's nama nazitanze izo nama hariho imisi mikuru y'amakomine akunda kuza abantu babavuye hirya no hino bimvukira bavuka muri ayo makomine mpora nkunda gutanga ibiganiro nuko atabamenyesha amakuru babahari kumbure ngo bace babivuga no hirya no hino mugabo ubu kumbure mwebwe murashobora kuzobivuga no kuvuga umuntu yarize waragiye kwishure usiga mutama wawe yarimwe arakora muri kagatongo kiwe niho yakuye amafaranga yo kugira ngo akwigishe agapfa naba agatera gatoke kazokwama imogoro zibiri mugabo akakagurisha kugira ngo umwana wa mwana wiwe yige urize uramaza amashure umaze kuyamara ukaca ugenda hariya ukicara i Bujumbura hajya ku munsi mukuru ukaca umurungikira imikate ukamurungikira amafaranga yo kuza kunywa kagwa ngo mutama ndagushimiye warakoze icyo kintu ntigikwiye sibyo narabahakaniye nibahindure no kuvuga so kwigishiriza kuri kagatongo twebwe turabahinga hariho n'abandi bahinga bahari benshi hariya mu makomini wabo kuki batababwira bati genda untegurire iryo tungo ryanyigishije ribe mu gitoke ciza ribe mu biharage vyiza ribemwo ibijumbu vyiza hanyuma kandi kindi agategura neza akavuga ati hariya kwitongo iwacu hajya hanyigishije ryatongo reka ndaritera gateka ndarishiremo inzu nziza papa be mu nzu nziza mugwa usanga umutama ari mu vyatsi bamurungikira imikate ipataro hariho nabo usanga banugitse amakostime akayarungikira umutama ari mu vyatsi aryamye hariya kandi yaramwigishije uwo muntu yararose akazi keza aho kugira ngo aze gutunganya ryatongo rero kugira ngo rizokwigishe n'abandi n'abuzukuru biwe ahubwo n'abana biwe bakatinya kujayo tariya ni mwishamba je ndibuka igihe kimwe mu mirongo hari mu 90 hari mu 88 nagiye narakundana n'abantu nyene bateye imbere ko nanje nariteye imbere nza gutora abana i Bujumbura ndabazana ngahi wacu abo bana ntibari bazi no ukuntu hameze ni nk'akarorero nkako nyene wari murambaza ndabazanye basanga umukecuru nabazanye ko kandi uwo muntu yari umudokiteri ga umukecuru nabazanye ko baje kuraba nyokuru wabo basanga mu nzu wiwe harimo inkingi uracyumva ifashe inzu gifashe ntihenuke kiri hagati na hagati mu nzu y'ikirundi bashitse ati none hajya niho tuza kukurara tego ni umurara nta ngorane nta kintu ntacyo bamerera nabi batanguye kubona inuzenya ihene babona ko ari imbwa bavuga ati unigira ijya mbwa ntikuje kubera bazi imbwa iwabo imeze nk'ihene babonye inka ati ni igikoko
kuko bari bazi ko amata ava mu ntuze ku magare amagare niyo bari bazi ko amakinga bari bazi ko ari akamwa amata kubera ari yazungurukana amata ibujumbura hanyuma rero sinzi ukuntu nyokuru yanyoye agatabi niyo nanicaye aza kwimyira yeje kunywa agatabi aca yihanaguza kuri ya nkingi aca avuga baratangara ati mbega swime ni nugo ruti urumva ko nakamara maza kubona umuntu yarize uwo yari umudokiteri ga yarize yaramaze amashure mugi wabo ntahibuke nakuye ko namangenda mu bindi bihugu keshi si kurenga muri Afrika ngaho muri Tanzania umuntu wese yize agwana no kubaka inzu wabo yibara Dar es Salaam nazona yibamo muga kubaka inzu wabo nshana guhakarurira kuri jewe narateye imbere sinovuga ngo nitwa narateye imbere mugabo uko gutera imbere kwanje navuze ati ngaha rero aho urabona ko ari mu gihugu hagati nzohatanga ko akarorero nubake inzu nziza ariyo yiyubona hari hano rero mvuka hariya hepfo mwonga umeruka kubaka inzu nziza bazogume bavuga bati harabayeho umuntu yitwa Gatabazi ya myaka 500 harabayeho umuntu yitwa Gatabazi yari yarateye imbere arateza n'imbere iwabo ubuje nk'ubu mvuga nti mbega vyogenda gute kugira ngo iwacu atere imbere ubu naratanze itongo bashiramo amashure ya primaire kubera mbona ko hafi y'iwacu abantu benshi batize ndatanga itongo ni leta niyubakemo amashure bariko bararonderaho bubaka hariyo amavuriro abantu urumva rero nk'ubu yongiyeyo baravuga ati ibi bintu tubikomora kuri Mutama Gatabazi niyo ntumbero rero mvuga ni ku bantu bize bogerageza bakaraba ukuntu boteza imbere iwabo cyane cyane twadutongo babigishamo bagatera y'uwo mwumbati ndimo ndavuga uva kubira 150 bagatera ibisunzu bagatera ibintu bindi byinshi byiza bazoza bagiye iwabo akagenda yisanga akavuga ati reka nze kwamura ivoka ryiza iwacu reka nze kwamura none Bujumbura ujya ngo yo harima kandi hamwe inyuma mu rupango hajya ntiyakwiriye muga ryatongo ryamwigisha riri ngaho niramo rirapfa nabi nta kintu kirimo nta kamaro urumva bari bakwiriye guhindura baka ibyo muranda bibwira rero abo bantu baza ngaho iwacu ko buhindura mugabo usanga byo ni ibintu bya Gatabazi cabigi mugabo navuga ni leta igihugu bonyene bikubita gashi hagira igihinduka kugira ngo abantu bashobore gutera imbere bateze n'imbere ni wabo murakoze nuko murakoze cyane numva taco norenza ko ndabashimire cyane nongira shimira abafashe umwanya badukurikira musangize ikiganiro abandi uri mushasha gira abone munasangize kino kiganiro abandi nayo jewe ni Omdi Changement ndacazunguruka igihugu ndabereka ivyiza biri muri ico ama opportunité atari karakoreshwa kandi ahari bye bye.